yatugiriye neza aratwambarira n'amahwa yagenda igarira yagirira neza bose yisanta alez hagati mu banenwa na bose kurara kwa zakaye kuri we sikigeragezo niwe nzira n'ukuri tanguriro n'iherezo yacomotse igorogota ahetamye umugongo yikoreye yangore myokuru yaragwaye inyonko c'est juste un instrument kandi ingabire yose iva ku Mana donc na rap je nizera ko yavuye ku Mana. Welcome back kuri channel yacu, channel ni Bujahit. It's me host Mishu Miracle. Inyuma ya kamera hari CK Professional. Utarakora subscribe please ugirikore, then hama ugure kajyaga cloche de notification kugira the next video ubu wa mbere kuyibona. Ni kumwe n'uwundi mu star wacu ni pasteri ni profeti ntituramenya neza ijajeje n'undi mu star wacu ukora umunyabukorikori asanzwe aririmba rap ariko akashira mu njana ibintu nk'ivyo basi ni gospel basi tuvyoroshe. Ndakora mu kije type Ndakura mu kije Mishu Miracle. Umeze neza Cyane gose nawe. Safa iyo umeze neza mba meze neza. Yes. Hajya uri pasteur? Bon sinzi kungene no byishura. Bon apana kujya babivuga usi coco yawe mugabo barakunda kubinyita mugabo novuga ko je suis quoi bon je prêche quoi. Nturi pasteur ariko tu prêches. Ego. Bon pasteur muri terme yo kuvuga pasteur naka ayoboye ishengero naka apana kujya. Yeah, pas encore. Uri uvuze uti sindi pasteur ariko je prêche. Kuba uri mu rappeur no kuba uri upresha abantu bazikwa kwakira facilement. Okay, icambere na mbere nuko nakigwa n'abategerezwa kunyakira. Hamica kabiri ubuzima bwanje nk'umu predicateur ntibutandukanye na art ngira. Ya difference hari nuko hari gihe mpresha tamuzi kuri kuravuga n'ahandi mpresha ariko avuga beat ya rap. C'est ça sinon ndi wawundi. Bakwakira message ubushatse afata nkaho uyi hari abapapa hari abamama barakwibaza ko bawibaza yuko ye message ubushaka gushikana yakigwa facilement kubera ko ubufise n'ayakashe yawe ya type ntwari tuzi. Ya ego irakigwa facilement kuko ijambo ry'Imana ryo nyene ririgirira marketing yafise ivyamwa vyayo. Urumva urashobora kuba ubwa mbere akikubona baca baba un peu réticent bakavuga tumenyereye bagira rap bameze ukuntu mugabo à la longue bumvise ibintu uvuga ubuzima bujana nabyo hamana bakagerageza bakaraba aho bageza kugera ukumeze kubayeho kuvuga kuraba donc bakabona yuko c'est juste un instrument kandi ingabire yose iva ku Mana donc na rap je nizera ko yavuye ku Mana. Rap yavuye ku Mana. Cengira numva nyene iyo uri kura presha tuba tumenyere ryo type nyene Timbaland jeans nishati canke costar cravate. Bon je ndabigira byose biba bivana n'ingene niyumva uwo munsi ngira uramaze kuza ndamaze kubona uramaze kuza turiko turagira ya campagne ya evangelisation yitwa kuri beat nta costume mba nambaye nta mugabo hari gihe ngenda handi nko muri church kanaka canke iki umva musi no kwambara costume sindi borne yuko no kwambara ukucanke kuriya parce que je suis toujours la même personne. Yeah. Tuje mu muziki uherutse gusora indirimbo uranganje. Indirimbo byagenze gute? Shaka utubwire historique yayo. Byagenze gute imbere kuja kwicara ngo yandike byari bimeze gute? Bon urakoze kuri ico kibazo. Kusanzwe ni gake ndimba indirimbo ntamaranye umwanya munini. Indirimbo zose mwumvise indirimbo wasanga ndazibaranye nk'amezi 6 mu mutwe mwaka mu mutwe mugabo uranganje bon si akera cyane haciye bon oya haraciye nk'imyaka nk'ibiri hama nariko ndasenga hama numvinjemwo gutyo nyene refrain yayo hanyuma ndahagarika guseka kwanza hama ndiyahogistra hanyuma ndayibika hama un jour
numva noibandanya parce que numva noibandanya ndayidevelopa hanyuma kubera ko jindirimbo ndirimba nyene ni inspiration ni urumva ni bandiko ndarakonta akashi nkunda kwandika indirimbo nk'umuntu hasi ariko arakonta ibintu ariko arabona tu vois niyo mpamvu nakubwiye historique urumva nk'ubu nk'akarorero nk'umunsi nandika indirimbo naririmbye avant yitwa niyo mpamvu nayiririmbye couple ya mbere mba ndiko ndahora ubuzima bwa Yesu hama naburiri nabwanditse nariko ndabibona urumva nk'uko umuntu yo kwandika yo kubwati andika ibintu ariko urabona cyangwa voilà hama na uranganje nuko nyene hanyuma bica bigenda gutyo mugabo narayibitse ndayirepeta ndayimenya hanyuma numva rero hageze igihe ko noyisohora hama nca nayisoranye n'umuririmbyi Kim said nibaza kumuzi ego ndabwira umfashe hanyuma ndabimwumvisha arayikunda hanyuma turagenda muri studio hama voilà hama abantu barayikunze bon nta misi myinshi iragera imaze kuri channel yanje ya YouTube mugabo abayumvise barayikunze hama kibari ico mbashaka tugire ko gatoya juste gato cyane basi okay bon ingene yumve en fait umuntu ambwiye gutyo hacazungurika indirimbo nyinshi mu mutwe urumva hacazungurika indirimbo niyo mpamvu okay niyo mpamvu ntangura mvuga ngo gira mvuge yes mbere kuvuga nagasaga muri Kristo hararyoshe ntihafise umwaga sindabona uvuga nkawe sindabona ugenda nkawe yatugiriye neza aratwambarira n'amahwa yagenda igarira yagirira neza bose yisanta alez hagati mu banenwa na bose kurara kwa zakaye kuri we sikigeragezo niwe nzira n'ukuri tanguriro n'iherezo yacomotse igorogota ahetamye umugongo yikoreye yangore myokuru yaragwaye inyonko arabambwa arapfarazuka dukiza cakimoko niwe kuzuka kwanje niwe dusangiye ubwoko ndabona garura Petero yari yasubiye kuroba ndabona bwira zantumwe ati ntimugira ubwoba ndabona duga mwijura dafise n'amababa ndabona bwira zantumwe ati Guys, I need an amen. Muri commentaire vraiment amen. Amen. Ndirimbo nayikubwa ko ndayikunda. Okay. Yes, turabandanya kuri tip wewe ntwari no kuba kandi usanzwe uririmba gospel wibaza yuko ushaka collab n'umuririmbyi uwari we wese akora secular. Je veux pas me permettre kuvuga profane ko si déjà bonne de bira wo bishobora sinibaza ko no bishobora parce que ugambere na mbere en fait igituma ndirimba indirimbo zo guhimbaza Imana abantu baprofita kumva ico mba ndiko mbwira Yesu urumva hama hari umutima uba ubiherekeje urumva hanyuma akenshi fise n'indirimbo nyinshi ntararirimba kubera ko mba ntarumva favor mu mutima hama sinibaza yuko umuntu ambwira kugira suku denigra abandi bantu baririmba rap bataririmbira Yesu mugabo Yesu wanje aha ça n'engage que moi Yesu wanje ari tellement jaloux yaho n'ibintu byiwe sinibaza yuko hariho profondeur abikeneye mugasanga sinibaza ko yovyemera ntiwo kwemera carrément kuririmbana n'umuntu ataririmba gospel no even though naho yo mwoba mugire muririmbe gospel nyene oya kuririmba gospel kuri jewe kuririmba Yesu ntibikwiriye biba bivana n'umuntu biba bivana n'umutima avekira biba bivana na spirit y'indirimbo urumva indirimbo si bifise emotion basi emotion igiherekeza urumva jewe ntora umuntu turirimbana kubera nk'ubu nka Kim said na mutoye turirimbana ko numva iyo ndirimbo urangaje arafise suru yayo urumva sasa rero ko ari affaire z'abantu ari affaire z'abana b'Imana apana seulement wanashaka no kumenya Yesu nibikwiye kuko je sindi umuporoti umwana w'Imana urumva fizo umwana w'Imana bon si
bon imana nizi abana bawe mugabo conzo hari kategori zibiri hari abantu b'imana n'abana b'imana abana b'imana n'abavyawe n'imana hama liste y'abana b'imana si genda ifise n'imana ifise kuba ari umwana w'imana cyangwa atari umwana w'imana n'imana ibitse. Don't you think ushobora kuririmbana n'undi muririmbyi arimba gospel mugatari deep muri iyo ndirimbo atari ya power ya kwa kurushaka kwaba deep muri iyo ndirimbo ntibibe byo? Ufite ukwiye gutahura ikintu kimwe, indirimbo ndirimba umugani wa Regis niwe yaririmbye ngo sigwanje, indirimbo yose ndirimba kubisanzwe ntibari iwanje ni ndamba ntwaye urumva. Wanashaka kugira ndirimba indirimbo sindayiririmba kugira ngo umwaka ntuhere tipa taririmbye canke umwaka heze imisi myinshi ntaririmba ifo konja muri studio ya ifo que iyo ndirimbo iba yambujije amahoro urumva ifo que mba numva nyene nza kuronka amahoro iyo ndirimbo ndayivyaye urumva watumye iyo ndirimba ndayitwara nkinda novuga ati ukwiye kwiririmbana nanaka ukwiye kwiririmbana naka canke ukwiye kuyiririmbana urumva hama muri liste y'indirimbo mfise nta ndirimbo ndabona ashobora kuririmbana n'umuntu ataramenya Yesu. Hairim, je m'excuse. Hairim. Urumva simvuze yuko nko mu mwaka uza so gusanga nk'ubu hari indirimbo ije y'amahoro y'ibiki nkumva mu mutima hariho faveur donc ntico mbuza ko ndabigira. Bible iravuga ikintu kimwe, iravuga ngo abarongorwa namwe mu yera mutima mweranda ivyo mushaka byose nibo bana b'Imana. Jusqu'à présent indirimbo mfise mwe mu yera ndongora kuri mbana munadakirije kandi je suis soumis au Saint-Esprit. Voilà. Uravuze yuko utokorana indirimbo n'umuntu atazi Yesu canke nkuko ariko yivuga urabona mugabo tweruka kubona muri Flambeau de la Paix uri ruhande y'umwigeme umuslameuse elle s'appelle Inangoma ego la fille mwakoranye muri nta uzi quand même mu ndirimbiye basi nzi ko ari indirimbo slam mwari kumuvuga à propos de Flambeau de la Paix. Le jour même il y a Flambeau de la Paix. Non, twarumvise ijwi ryawe muri Flambeau de la Paix. Jewe. Ya. Yari wewe. Ya, muri Flambeau de la Paix nari mu baje kuraba, mu bari hajya hasi na ya. Twari tugira ngo ni wewe. Wagira ufatwe. Nayahe ma critère ukoresha mu gucagura umuntu muri buririmbane? Ama critère non urazi jewe iyo ndonse indirimbo canke nanditse indirimbo byose bizira rimwe na beat ngende zovuga nyimba ro tuzoririmbana byose bizira rimwe kuko amajambo ndirimba si composition yo ku si art yo kumenya kwandika bon naho navyo nyene biba birimwo mugabo ni ibintu ni paquet yose bivuye ku Mana kavuga ati bon uzoiririmba ama akwiye kugufasha n'uyu canke ukwiye kuririmba wenyene canke ya c'est bon c'est spirituel quoi byose bizira rimwe ya. Niyahe challenge imaze kukubabaza yo kuba uri umwe mu prédicateur kongera kandi kuba n'umurapeur? Challenge hari nuko hariho bamwe usanga bagufata muri cadre imwe bakaba badashaka kubona mu yindi cadre urumva bakabona umengo ntibiri bon je dirais mariable mugabo kuri Jesse challenge ko byategerezwa gushika kuko ntivyamyeho bimeze gutya aho tubona umuntu qui prêche comme ça hanyuma ejo kacumusanga yambaye Timberland ugasanga ariko nimwibarabara ariko gira freestyle ibintu nk'ivyo mugabo uyo ni jewe donc kandi sishobora guhakana uwondi urumva mugabo nibaza ko iyo challenge ntikiri nini y'abantu barabitahura c'est avec le temps abantu baratahura les changements Imana igenda irazana mu bantu nkuko natwe nko mu myaka iri imbere hatuza n'abandi bagira ibindi fare ko tubatahura kuko Imana ifise ways yo gukorera mu nyinshi. L'Eglise ntigeze itakorohereza mu misi ya mbere ukibitangura kuko hariho abaririmbyi benshi bavuga ati nimba hari ikintu gihora kituja imbere cyane c'est l'Eglise
ego kera tugitangura mu myaka ya za 2010 ego bon ntivyari vyoroshe kuko vyari bishasha kuko bon hariho na famille yacu bon benshi bayita crew mugana yari kwitwa Eglise twa nyene wamengo turadutse ego wamengo turadutse mugabo ndashimana yuko ikintu cyose kitangujwe n'Imana irakijustifia urumva barabona yuko ofiudi tabarabonye ko derayo ko bamwe muri twebwe bari bambaye chapeau zirabinyuma abandi asa Madrid abandi urumva barabona yuko hari ikintu turiko turavekira ciza hama n'ikindi naco caratumye n'abandi bari nyuma yacu bubahuka uno munsi ushatse kugwanya canke kubuza umuntu kwagira rap ya gospel ubugiranya afene n'abantu benshi ko ababigira ni benshi kandi babigira neza hano nabigira kunsumbya donc jeco shimimana uko byatumye hariho benshi bubahuka hama ijambo ry'Imana rikabwirwa n'abatahura baryumva kuko muri rap rya façon yacu yo kuvuga bikunda gushikira babandi badakunda kuja mu misengero urumva bakavyumva d'une manière bobo bashobora gutahuramwe hanyuma Yesu n'umutaunere ashobora gushikira umuntu wari we wese akoresheje uburyo bw'ugarirwa bwose Yesu n'umutaunere uranyibukije ikintu H4C igeze H4C ifoko no kwanza batahura ico yari iri H4C nibutsa bariko baradukurikirana ko yari hip hop for Christ H4C ifoko abantu batahura ico yari iri H4C ntiyari group H4C yari nka coalition irimwo n'amagroupe menshi harimwo G Life harimwo Washindi harimwo J harimwo Big Zo harimwo benshi donc umwe wese mbonye J ariko arakora nkabona Big Zo ariko arakora nkabona Jendi ko ndakora nkabona nkabona Prince Mushindi ariko arakora kuganje H4C ibiri kurakora kuko si groupe yari nka coalition yari nka famille kwa n'ubu ni ikimeze none yuko kiye gihemwa kureca hamwe byari mwara ingufu zari nyinshi kurushaho ubimenga umwe wese ari apa no bon toujours ikintu gikorewe hamwe cama gifise poids na bruit niniya mugabo nuko au commencement ntitwagiye hamwe nka groupe twagiye hamwe nk'abashaka gukora indirimbo imwe ndibukana yari 1000 km hanyuma nashaka twayikoze twe tuzi ko izogenda kujya twe bon dukora indirimbo hamwe turi benshi hama irakundwa igira amafruit yagize hama turakora n'izindi nyinshi mugabo un certain moment vyabaye ngombwa yuko n'amagroupe asanzwe ari muri iyo H4C canke aba individu bagira carrière solo babandanya ma carrière yiwabo urumva peut-être ku bantu bari hanze abona umengo donc H4C yasambutse bike n'ibiki mugabo turacari ngaha hari akabazo namambaza misose abaririmbyi ba gospel kubera iki mutaboneka cash mu ma concert muri kumwe n'abasekilo c'est vrai gender bon mvumengo ico kintu sico kuko iyo zibaye ugahura n'umuntu aririmba indirimbo ya gospel muziranye murashobora guhagarana mu gatera inkuru oya ntibatahuye kubera iki kuri stage voilà kuja mu evenement yabo ngaho umwe wese aca yishura ku ruhande kwiwe bon franchement je nta concert nyinshi zitari za gospel maze kujamo la sinobe why bon ngira simba ndi motive cyane kuticarana n'abacokoranye sivyo ni kubera ko nukuri ntibiranca mu mutwe ngo njeyo kandi sukuvyanga ndibuka kera nigeze kuja muri concert ya Fizo ya kera avuye mu Faransa aje hanyuma ndibuka ico gihe hari kera Big Zoe yarafise agakamera yakunda gutwara gatoya hanyuma yaregeye gukamera ndabona ndavuga okay donc reka nanje ngende ndabe ico gihe hariho na groupe yaririmba neza agira amapinitwa twa Bad Boys abandindi naba Fabrice bajya bose n'abajama ndavuga bon okay reka ngende ndabe ngene bimeze urumva
hama haro n'iyindi twagiyemwo yitwa Remember Tupac twaranaririmvyemwo urumva sinkunda kubijamwo kenshi mugabo kuvuga yuko ndabidenigra urumva ego nka kurya hari umuntu usanga adakunda kwitaba imanza mugabo kubideniga mugabo franchement personnellement sinkunda kubijamwo kenshi hamwe bagutumiye bakavuga ati type turakeneye uzuze performing muri iyi concert woza bon je nibaza ko nogenda ego atakimfatira muri uwo mwanya nibaza ko nogenda ibyo bana n'uwo munsi ibivana n'ibyo nabandimwo ego kuko ikindi kibazo ni kubera iki mu ma award menshi ngaha mu Burundi mutabukunda kuboneka mu ma award menshi bon hari izo maze kujamwo ego hari izo maze kujamwo mugabo iruhande ya sekira muri kumwe muvanze n'abasekira kubera iki kenshi usanga ari abasekira cyane aba gospel bakaba toujours ngaho mvuga nkanje sinobavugira bose ntibantumye mugabo je ndakunda ngira ni kubera ngira nice gituma ndakunda kuboneka mu byo ndakunda kuja mu kintu fisi cyo ndagikoramwo sindi umuntu akunda no mu manza ngira nice gituma nyene sanga imanza ntakunda kuzitaba kenshi mugabo ndiko ndikosora ndiko ndikosora mugabo ndakunda kuja mu kintu ndi active urumva mugabo amawandi damaze kuyajamwo ndibuka award ya mbere yatangwe ngira niyo ya mbere nimba ntihenze narigiyemwo hari heruka kubera kuri CLM ya mugabo yari igikirisu yoyo ego hanyuma izindi sindazijamwo ngira ni kubera peut-être ntari tucana nifise ngenda gukora ngo mugabo nibaza ko ari vyiza kuzijamwo navuze ko ndikosora nibaza ko noza ndagenda kuba nominated kubera iki batabashiramwo nibaza ko ico kibazo kibaza ababitegura ubwo si kubera ko mwebwe mudakunda gukorana nabo muri sekira gukorana tu veux dire kuririmbana umuziki umwe mu muziki umwe canke gukorana ibikorwa bindi no gukorana umuziki donc la plupart y'abantu batarimba ndimbo za gospel benshi turazinanye benshi n'abagenzi bo ntabona novugira nga mugabo benshi n'abagenzi ntaco tuza kujamo ni nka kujya uvuga ngo ni kweri kimutabitabira imanza zo mu miryango yabo canke niki no turazitaba ngira ni kweri ico baba bafise ababitegura approche yindi peut-être ati nta vya gospel birimwo ni twobatumira biki mugabo nibaza ko jewe ntagiye urashobora gutumira nka Big Zoe ugasanga aragiye cyangwa sanga ugatumiye Prince Mushindo yake cyangwa abandi bose donc nibaza ko babitegura nibo bakuye kuvyiyumvira hama bakaraba noneho ko tutavyitaba canke ko tuvyitaba twibukiriza abakunzi ba Bujahit aho bashobora gukura indirimbo uranganje kuri chaîne yanje YouTube Type Ntwari donc boca bayibona ntwari type tugushimishana ko witavye utumere bwacu nane ndabashimiye cyane gose nyene cyane Imana iduhezagire ntugeze duhezagira Imana ibahezagire bagirire neza voilà c'est un peu ça mugabo ariko ikintu nkunda kuvuga nuko tuseki ibintu byose biriko biraba mu Burundi mu Rwanda muri Afrika big event iriko ya nyuma iri kurategurwa c'est pas la Coupe du Monde c'est pas la Champions League c'est pas BT Awards c'est pas hari star ari mu codes his name is Jesus Christ so ifo yuko rero umuntu akwiye kwitegura kugira ngo umusaza woza azoje gutwara abaporoti azoje gutwara abakatolika azoje gutwara abayisilamu azoje gutwara aba petit frère biwe n'aba petite sœur biwe abana b'Imana donc Merci beaucoup mwumvise byinshi kuri type mwumvise kandi ko hariho ibyiyemera byatemera ndi mubandaye muraba indirimbo yiwe uranganje kuri YouTube nkuko yababwiye ahanje ndababwiye ni on se revoit mu kindi kiganiro yari jewe Mishu Miracle inyuma ya kamera yari CK Professional tubabwire tuti on se revoit mu kiganiro très vuba